Ndabahaye kaze muri kino kiganiro citwa Itara. Jewe ndiko ndabaganirira nitwa Asher niyo nizigiye nkaba nezerewe cyane no kubana namwe. Nashaka mpere ku nsiguro y'iri jambo Itara. Ni kubera iki kiganiro ciswe Itara? Itara turarizi mu buzima bwa misi yose, ni ikintu dukoresha iyo hatabona, iyo hari umwijima, kugira ngo hashobore kubona ubuzima bubandanye, ari ikintu umuntu akeneye agitore, ari ahantu umuntu ashaka kuja agende habona. Si ikintu rero gishasha, ijambo itara risanzwe riri mu majambo dukoresha, amatara ari mu mazu yacu, kandi igikorwa c'itara turakizi, ni igikorwa cyo kumurika ahatabona. Ariko iri jambo itara riri no mu ijambo ry'Imana, si ijambo riri mu mvugo ya misi yose gusa, turanaribona mu ijambo ry'Imana. Rero iki kiganiro ahanini cubakiye ku nsiguro y'itara tubona mu ijambo ry'Imana. Imbere yuko tuvugana ku ijambo itara ubwaryo, nashaka tuanze tuvuge irindi jambo riri muri Bibiliya rifise aho rihurira n'itara. Ni jambo tubona mu cete ca mbere intumwa Paulo yandikiye abakristo b'i Tesalonike ku gice ca 5 uhereye ku murongo wa 5 ugushika ku murongo w'11. Ndaja kuhasoma abafise Bibiliya tujane, ariko mushobora no kunkurikira. Tesalonike ba mbere 5 kuva kuri 5 gushika kuri 11. Havuga ngo kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituraba ijoro canke ab'umuzimagiza. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza, kuko abasinzira basinzira mw'ijoro n'ababorerwa baborerwa mw'ijoro. Ariko tweho ko turi ab'umurango twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza cyo kwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza. Kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ari iyo turi maso, no kuvuga turi bazima canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Aya majambo avuga ku kuntu ngo turi abana b'umuco, kandi ngo kubera turi abana b'umuco ngo biradusaba kubaho ukuntu kanaka. Mu mvugo ya misi yose hariho ibintu bikuranamwo. Iyo uvuze umuco, umuntu aca yumva yuko ukuye mu mwijima. Niyo uvuze umwijima aca yumva yuko ukuyeho umuco. Uvuze ngo turi abana b'umuco, no kuvuga ko ubu dutandukanije n'abandi bana, abo bandi bana nabo twobita abana b'umwijima. Kandi Bibiliya irabivuga mu bindi bice tutaza gusoma kubera muri kano kanya, kuko turiko dushira inguvu kuri iri jambo ry'umuco. None rero nimba abizera Kristo ari abana b'umuco, uwo muco urafise aho uva, uwo muco urafise igituma ubaho. Ni ryatara rero turiko turavuga mu buzima bwacu nk'abizera. Hari ibintu Imana idusaba, hari ukuntu Imana idusaba kubaho. Ntitwemerewe kubaho uko dushatse kose. Hariho ibintu Imana yashize mu ijambo ryayo vyerekana neza mw'idonido ingene uwizera Kristo akwiye kubaho. Hariho ubuzima bw'umwijima, hakabaho n'ubuzima bw'umuco. Nk'abana b'umuco rero Imana iradusaba kubaho mu buryo bugaragaza vy'ukuri ko turi abana b'umuco. Muri amajambo twasomye havuzwemo ibikorwa bimwe bimwe dukwiye kwirinda. Akavuga ngo ivyo ni vya babandi bo mu mwijima. Kubera turi abana b'umuco dutegerezwa kubaho uku nuku. Murumva ko ntariko ndabijamwo mw'idonido, kubera nzi ko tuzobironkera kanya tukabijamwo tukabiganira tuvyitondeye. None rero mpereye kuri iri jambo twasomye muri iki cete ca mbere Paulo yandikiye abakristo b'i Tesalonike, abantu bose bakiriye agakiza ni abana b'umuco, kandi uwo muco urafise isoko, kandi uwo muco urafise ingaruka ku buzima bwabo bwa misi yose. Iki kiganiro n'ibindi bizokurikira bifise intumbero imwe. Izi nyigisho zitwa itara zifise intumbero imwe, niyo kutwereka ingene uyu muco w'Imana, iri tara ry'Imana rimaze kumurikira mu buzima bwacu, ingaruka rigira mu kuntu tubaho, mu ngingo dufata, mu kuntu dutumbereza ubuzima bwacu n'ibindi. Hariho ibintu twasezeye tutacemerewe gusubiramwo. Mbega ivyo bintu nibihe? Tubibonerahe? Biza biturutse muri wa muco, kuri rya tara tuza kubona mu kanya. Ijambo rya kabiri nashaka ko dusangira muri ino siguro nyene yo kuvuga insiguro y'itara icarico n'umuco icarico, ni jambo riri mu Banyefeso igice ca 4 ku murongo w'7 gushika ku murongo w'12. Iri jambo naryo risomye usanga aho kuvuga abana b'umuco, ahubwo ryo rivuga ku bikorwa vy'umuco.
ivyo bikorwa vy'umuco ubifatanije na rimwe duhejeje kubona muri Tesalonike, uca usanga bwa bundi ikiranga abana b'umuco ni ibikorwa vy'umuco. Kwita umwana w'umuco si ibintu bigarukiraho nyene gusa, si izina umuntu yitwa gusa ngo bigarukiraho, birafise ukuntu vyigaragaza mu bikorwa vyiwe, mu bintu akora. Kuko muri ino si murazi ko harimwo ububasha bw'umwijima, hakabamwo n'ububasha bw'umuco, harimwo ububasha bw'iciza, hakabamwo n'ububasha bw'ikibi. Abantu bose bahisemwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bahisemwo kuja ku ruhande rw'umuco, bahisemwo kuja ku ruhande rw'iciza. Ugo ruhande rero rurafise ibintu biruranga. Nkuko nabivuze, abari kuri ugo ruhande bitwa abana b'umuco. Ariko uretse kwitwa abana b'umuco, ni n'abantu ibikorwa vyabo vyitwa ibikorwa vy'umuco. Ni ibikorwa bitandukanye n'ibikorwa vy'abatari mu muco. Aha naho nyene mu ntunge sinza kubijamwo mwidonido, kuko tuzoronka umwanya wo kubiganira turabe neza ico Imana idusaba mu buryo bw'ibikorwa. Wanashaka ibikorwa dukora biba bikomoka mu vyo twemera nk'ukuri, mu vyo twizera, bimwe bita système de croyance mu gifaransa, gwa rufatangane rw'ibintu twinjije mu bwenge bwacu tukavyakira nk'ukuri, maze ugasanga nivyo biriko biravamwo ingingo dufata mu buzima bwa misi yose, nivyo biriko biravamwo ibikorwa dukora, nivyo biriko biravamwo ingeso zacu. Ivyo vyose Imana ishaka ko bimurikirwa n'umuco kugira ngo bivyare bwa buzima bw'umuco Imana itwitezeko. Imana ihabwe icubahiro. None rero maze kuvuga kuri ibi bibiri, abana b'umuco, ibikorwa vy'umuco, nashaka turabe rero iyo wa muco nawo uza uva. Mbega umuco canke iri tara mu vy'ukuri ni iki? Ijambo tuza kwisunga ryanditswe muri Zaburi igice c'119 ku murongo w'105, niho tubona amajambo avuga kw'itara. Navuze yuko umuco ugira aho uturuka, ugira ikintu kiwutanga mu buzima bwa misi yose. Iyo atari ibuji canke izuba, aba ari torche canke aba ari itara. No mu ijambo ry'Imana rero wa muco twabona urafise aho uva, si ibintu bipfa kwiyadukiza. Zaburi 119 ku murongo wa 5, ku murongo w'105 havuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Murabona hano muri uno murongo ijambo ry'Imana rifatanya itara n'umuco, kuko nkuko nabivuze umuco ntushobora kubaho udafise ikintu kiwutanga. Umuco wamugira aho uva. Turabana b'umuco nivyo, dukora ibikorwa vy'umuco nivyo, canke dusabwa gukora ibikorwa vy'umuco, ariko si umuco wari wo wose. N'umuco ufise aho uturuka ku Mana, kuko Imana ariyo itwigisha ingene dukwiye kubaho biciye mu ijambo ryayo. Rero tutagiye muri birebire, usomye no majambo biraboneka neza yuko iki kintu twita itara ni ijambo ry'Imana. Uyu muco tuvuga umurikira mu buzima bwacu ni ijambo ry'Imana. Imana iremeza ko ijambo ryayo ngo ari ryo tara rimurikira ibirenge vyacu, kandi ngo ari wo muco umurikira mu nzira yacu. Ano majambo abiri mu nkundire tuyatebeko gatoya. Iyo tuvuze ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, ngo n'umuco umurikira mu nzira yanje, bisa nuko uyu muntu yanditse aya majambo yakoresheje imvugo ngereranyo, aho umenga yafashe umuntu ariko aragendagenda ahantu hatabona, ari mu nzira hatabona, ahantu hatabona, akenera umuco umurika mu nzira kugira ngo abone ahashira ibirenge vyiwe. Iyo uravye imico ya kahise k'Abayuda ababandikiwa no majambo, usanga mu kuntu batahura ubuzima, babona ubuzima nk'urugendo, babona ubuzima nk'ikintu umuntu atangura hanyuma akazogira urugendo rwaco, maze akazogera igihe urwo rugendo rurangira umuntu akava muri ino si. Ino mvugo ngereranyo rero y'urugendo, y'umuntu ariko aragenda mu nzira kandi agenda n'amaguru, bikenewe yuko ibirenge vyiwe bihonyora ahantu habona, ashobora kubona hagira ashira ikirenge ciwe. Ni imvugo itwereka ingene ubuzima bw'abantu bubaha Imana bumeze nk'urugendo. Ugo rugendo ruca ahantu hatabona. Murabibona muri ino si hariho ibintu bibi vyinshi bidukikije, hariho ivyo twakuze dusangaho, hariho ibivuka turorera. Satani akorera muri ino si, afise abakozi biwe, afise abamwemeye, afise abakora ivyo ashaka. Usanga ahantu umuntu abaye, naho wogerageza kuba umuntu mwiza, hama hariho ibintu bibi biza utabishaka.
bimwe muri ivyo bibi bitubera imitego, ugasanga natwe hari igihe tubigwamwo biciye kuri kamere k'umubiri, kuko turafise agatima gakunda icaha, ako karashaka kudusunikira muri vya bibi biba biri aho tubaye. Ibindi navyo bica mu vyizegwa tuba twarakiriye mu bwenge bwacu, bivanye n'imico twakuriyemwo, bivanye n'abagenzi dufise, ivyumviro vyabo usanga vyaratwinjiyemwo, bivanye n'ivyo twabwiwe mu miryango twakuriyemwo, bivanye kumbure n'ivyo umuntu yasomye hirya no hino, ugasanga twarinjije mu bwenge bwacu ivyizegwa canke ivyumviro vy'uburozi, maze ivyo vyizegwa n'ivyumviro bitari vyiza bigatuma dukora ibintu bitameze neza. Rero kuba muri ino si uri umukristo bimeze nko gufata urugendo ahantu hatabona, bigasaba yuko ukenera itara rikumurikira kugira ngo uri kuragenda ntugende uratsitagurika. Nashaka nsubira inyuma gato mvuge kuri uku kuzimira k'umuntu gufatiye kuri we nyene, gufatiye kukononekara k'ubwenge bwiwe, kuko ibivuye hanze bikaza bidukwegera mu nzira zitari nziza, hari igihe vyoroha kubibona, ariko ibiturimwo hari igihe bitugora. Inkuru ya Eva benshi muri mwebwe murayizi. Eva na Adamu nibo bantu bambere baremwe, hanyuma bamaze kuremwa Imana yabashize mu itongo, iraheza ibaha ivyamwa bitandukanye, mugabo irashiraho ibiti bibiri, irababwira ko ivyamwa vyavyo kizira yuko babikorako. Kimwe muri ivyo biti cari igiti ngo cama ivyamwa bifasha kumenya iciza n'ikibi. Hanyuma Imana iravuga ngo nimwabiryako muzopfa. Hanyuma Eva aragira igihe inzoka iramuganiriza, iramubarira ko Imana yabeshe, izana ugukekeranya mu bwenge bwiwe, maze nawe ahitamwo kuvyirabira akoresheje amaso yiwe. Aravuga ati ivyo Imana yavuze reka maze ndabishire hasi, nirabire jewe n'amaso yanje, nanje ndabe ko ico giti vy'ukuri ari igiti ciza canke ari igiti kibi. Abamenyereye gusoma Bibiliya murazi ko amaze kuraba ico giti ngo yasanze ari igiti ciza ngo kibereye kuribwa. Uravye ivyo Imana yavuze kuri kirya giti n'ivyo Eva yavuze kuri kirya giti biranyuranye. Ubwenge bwa Eva aho yageza kubona yabona ari ibintu vyiza cyane, ariko Imana yari yavuze ngo iki giti nimwagikorako mukarya ivyamwa vyacu muzopfa. Aho Imana yabona urupfu, Eva yahabonye ubwiza. Iri tandukaniro riri hagati y'aba bantu babiri ya Eva n'Imana niryo ryerekana ukuntu dukeneye umuco w'Imana mu buzima bwacu. Hariho ingingo dufata twagerageje uko dushoboye, tukabona ko ari ibintu vyiza, ko ari ibintu bitomoye, n'abantu bakanabiduhanura bakabitwemeza, mugabo wagera imbere ugasanga mu vy'ukuri rya ngingo wafashe yari ingingo mbi. Umwana w'umuntu nta bubasha afise bwo gutumbereza ubuzima bwiwe neza atisunze Imana. Iyo umuntu abigerageje arazimira, arihenda, kandi yihenda atanabizi. Ariko murabizi iyo wihenze utabizi, uko kwihenda kwawe ntikureka kukugira kw'inkurikizi mbi. Si vyiza yuko twigira abantu b'abahinga cyane ngo twibaze ngo turafise ubushobozi bukwiriye bwo gutumbereza ubuzima bwacu mu nzira nziza tudafise Imana. Wanashaka niki kintu twita inzira nziza conyene, hari ikintu twita ngo ni inzira nziza kandi ari inzira mbi. Ijambo ry'Imana riravuga ko umutima w'umuntu nta muntu yo wizira, ni ikintu cihenda cyane. Kanatsinda mu nyuma ya Eva ububasha bwa Satani bwarinjiye muri kamere k'abantu, ku buryo uyu munsi hoho urugezo tugeze ko mukononekara rutuma dukenera Imana cyane ahubwo kurusha na Eva. None rero iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo numuco umurika mu nzira zacu, mu nzira yacu, bisigura yuko ukuntu dutumbereza ubuzima bwacu tudashobora kwisunga ubwenge bwacu bwonyene, tudashobora kwisunga abanyabwenge tuzi bonyene, tudashobora kwisunga imico yacu yonyene. Turakeneye umuco uva ku kintu kirenge abana b'abantu, ikintu gishobora kutwereka inzira atakwihenda na gutoya kurimo. Ico kintu nta handi kiri, ni Imana yonyene, ni ijambo ry'Imana ryonyene. Nuko ngarutse rero kuri ya nsiguro naherako, igituma izi nyigisho zitwa itara nuko mu vy'ukuri nk'abakristo twirekuriye mu biganza vy'Imana, twemera yuko Imana itumbereza ubuzima bwacu. Twarihevye turavuga tuti Imana turamanitse amaboko, niwe uzi bikwiriye, twigishe. Imana nayo iravuga iti nanje ndafise ijambo ryanje niryo nshaka gukoresha kugira ngo mumenye ukuri, muheze mugendere mu kuri, mumenye umuco mugendere mu muco. Gutyo ntimwitwe abana b'Imana, abana b'umuco gusa, ntimwitwe abantu bamenye Imana gusa, ahubwo bigaragarire mu ngingo mufata, mu buzima mubaho, mu vyo mukora. Aha rero hariho amajambo yo kuzirikana. Sinzi ingene mutahura agakiza, sinzi ingene mutahura kwakira Yesu Kristo mu buzima bwacu.
ariko dufatiye kuri iri jambo ry'itara, itara rimurika mu nzira ducamwo, itara ridufasha gutumbereza ubuzima bwacu mu nzira nziza. Hariho ibintu vyo kurimbura ko hano. Icambere nuko gukizwa birafise ingaruka ku buzima. Gukizwa si ikintu umuntu akora ngo bitangurira aho nyene biherera aho nyene. Gukizwa ni intango y'ubuzima bushasha. Murazi ko hari n'ijambo dukoresha ngo yavutse ubwa kabiri. Umuntu avutse haba hageze ko atangura gukura. N'urugendo ni bwa buzima twari ko turavuga mu kanya gaheze. Gukizwa birafise ingaruka ku kuntu tubaho. Ntushobora gukizwa ngo ucubandanye ubaho nkuko vyari bimeze. Muri ico gihe haca haba ikibazo, ushobora kuba utakijwe vy'ukuri canke utatahuye ivyo urimwo. Gukizwa ni kuva munsi y'ububasha bw'umwami w'umwijima ukaza munsi y'ububasha bw'umwami w'umuco. Ivyo rero bisigura kuba wa mwana w'umuco, kugendera mu muco, gukora ibikorwa vy'umuco. Ni style de vie, n'ukuntu umuntu abaho. Gukizwa si bijya tuvuga, biba bijya tuvuga, iyo bijya tuvuga biserura ivyo dusanzwe dufise muri twebwe. Gukizwa vyigaragariza mu bintu vyose bituranga mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndibuka umwanditsi umwe yigeze kuvuga ngo uzuvuga ijambo ry'Imana imisi yose, ngo nivyakenegwa uzukoresha amajambo. Nukuvuga uzubeho ubuzima butuma abantu babona Imana muri wewe. Ivyo ntibishoboka iyo umuntu atagendera muri ya nzira y'umuco. Ntibishoboka iyo umuntu atari ko arakora vya bikorwa vy'umuco. Ubundi nawe yavuze ngo turakwiye kwiyubara cyane twebwe abizera, ngo kuko ngo hari abantu atayindi Bibiliya basoma atari twebwe. Mu gusoma iyo Bibiliya baraba ibikorwa dukora, baraba ingeso zacu, baraba ingene tubayeho, style de vie yacu. Nico gituma ari ivy'ikimazi cyane bantu b'Imana iyo tumaze kwinjira mu muryango wayo, kubaho nk'abawurimwo koko, ntibibe ibintu vy'amajambo gusa. Uretse ivyo kurimbura, hariho n'ivyo kwiyubarako. Muramaze kubona ko umuntu ashobora kwinjira mu gihugu, dufate nk'igihugu atari icavukamwo, akakibamwo mugabo ntamenya amategeko yacu, canke akamenyamwe ariko ntamenya yandi. Kandi ivyo ntibishikira abantu b'abanyamahanga gusa. Umuntu arashobora no kuvukira mu gihugu mugabo akakibamwe atazi amategeko yacu. Aha mvuze amategeko ni uwundi muco, ni ikindi kintu kwita umuco gitumbereza ubuzima bw'ababa mu gihugu kanaka, mu nzira kanaka, uburongozi bw'ico gihugu bwiyumviriye ko ari yiberanye n'abantu baba muri ico gihugu. Iyo umuntu abaye mu gihugu atazi amategeko yacu, inkurikizi zimushikako nuko usanga ariko akora amakosa atayazi. Gukora amakosa utayazi ni inkurikizi y'ukuba ahantu utazi bihagenga. Ubwami bw'Imana, murumva n'iryo jambo ubwami rirafise ico risigura. Ubwami bw'Imana burafise ukuntu butunganije, burafise ingingo zibugenga, burafise ibigenga ababurimwo. Ubwami bw'Imana si soko, si ahantu umuntu wese agenda uko ashaka, si ahantu umuntu wese akora ivyo ashaka, si ahantu umuntu wese ivyo yiyumviriye vyose aca afata ko ari ukuri. Ubwami bw'Imana burafise amategeko abugenga, burafise ivyizegwa ngendo, ivyizegwa bigenga ingendo z'ababurimwo. Ubwami bw'Imana burafise ibikorwa biranga ababurimwo. Kutamenya ivyo bituma umuntu yitwa ko ari mu bwami bw'Imana, ariko inyifato ziwe zitagaragara nk'iz'umuntu vy'ukuri ari muri ubwo bwami. Aha n'ahantu ho kwiyubara cyane, kuko hariho ijambo Yesu yavuze muri Matayo igice c'indwi ku murongo wa 21 gushika ku wa 23, ahavuga ngo abazokwakirwa, abazokwemerwa, abazokwinjira mu bwami bw'Imana, ngo si babandi bamvumereza ngo mwami bazi kuvuga mwami incuro nyinshi, ngo ariko ngo ni abakora ivyo Data wo mwijuru ashaka bonyene. Hanyuma yavuze ngo hariho abantu benshi ngo bazoza ngo bavuga ngo mwami twakoze ibi, twakoze biriya, twaravugishijwe, twaragize ibiki, twarukanya amadayimoni, ngo baza bitwaje ibikorwa bakoze, ariko ngo aca babarira ngo mu vy'ukuri mumbabarire nta hantu na hamwe ndabazi, ahubwo ndabasavye mu kinjure hakiri kare muveho. Birashoboka ko umuntu yibaza ngo ari mu bwami bw'Imana ariko atanabuzi, agakora ibikorwa abantu babona umenga ni ivy'ubwami ariko ataburimwo. Nico gituma ari ivy'igiciro cane kumenya ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, kurireka rikanyengetera mu vyiyumviro vyacu, rigahindura ivyizerwa bigoramye biri muri twebwe, rikagorora ibikorwa bitameze neza dukora, rigakosora ingeso mbi tugenderamwo, kugira ngo ubuzima bwacu bugendere muri ya nzira imurikiwe n'umuco w'ijambo ry'Imana.
ndabakengurukiye cyane kuri uyu mwanya tumaranye, mwakoze cyane gutega amatwi kino kiganiro, kandi nashaka kubatera intege ngo muze mubandanye tuzobane no mucigwa mu kiganiro kizokurikira. Imana ibahezagire, ibashoboze kugendera mu muco w'ijambo ryayo, itara ryayo ribandanye rimurika mu nzira zanyu, maze namwe mwisunge iyo nzira mukurikije uko itumbereye, mudakurikije ivyiyumviro canke ivyizerwa biri hano mw'isi. Imana ibahezagire, murakoze.